bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabaye n'ikaze makino iganiro cacu cuno munsi twigerekezo rya 11 kwezi no kwindwi umwaka wa 2025 nongere ndamutse cyane anoso dukurikirana yaba ari ngaha mu Burundi abari hanze y'igihugu ndazi ko hari abari muri Europe, Asia, Amerika umwe wese aherereye mu mpande zine zigize isi yumve yuko tumuramutse cyane muri ano makuru yacu yuno munsi murabizi rero nagomba no muri studio ndi kumwe n'umusesanguzi umwe ndahengesha kugira ngo atubwire byinshi rero sigomba kumishisha amajambo reka ntabwo ndamutse cyane umusesanguzi wacu ndakuramukije bwana journaliste nizere ko uriko uragira umuhingamo mwiza cyane gose cyo nanje ndakomeye kaje ndamutse n'abadukurikiranye aho bari hose aho tugiye kubana muri kino kiganiro nizere yuko tuzaguhurira cyane mu commentaire cyane gose nje ndabasaba bimwe badutegeka ko tuza turakora mugire sabone abo mutarazikora cyane gose muce mona likinga musanze ari byo ku likinga bien sûr hama kandi ntunabyibike ko muze kubisanza yego mwana umusesanguzi muri aka kuri uno munsi shako tuyiganira ku bintu bishaka kuri bitatu si ibintu byinshi mugandazi yuko ari ibintu abantu benshi bakeneye kumva turaza kugaruka ku migwano iri kirabera muri Nyangezi yatanguye ku munsi w'ejo turashaka kumenya uko byifashe uno munsi kugira ngo ushobore kubwira abantu situation zo muri Nyangezi mu bice bigiye bitandukanye bazi ku munsi w'ejo ko bagwane mu bice bigiye bitandukanye turashaka kumenya ngene yemeze nyamba hari abagize akayisite uko byifashe muri rusange turaza gusimbira no muri M23 aho ibiko biravugwa ariko haravuga kutavuga rumwe kw'abashefu ndavuga abatwara no mwari wa M23 ibi navyo tuze kuvuga ko mu buryo bwirambuye kugira ngo abantu badukurikirana bashoboye kubimenya ko byinshi uko hari na benshi bariko baradusaba tuvuge ingene bimeze ko bariko baravyumva ibi nibi kugira ngo tubereke ko mu buryo bwirambuye si ivyo gusa turaza kubitira no muri FARDC ndetse na Wazalendo aho umushefu d'etat major nyuma yaho afashwe gapfungwa umunezero ari wose mu Wazalendo chef d'etat major Ciwe Nyamba Nihenze ubona ko nana amazina goyebwa n'umusesanguzi yoba ubu ari mu gasho yagizwa ibigiye bitandukanye turashaka rero twongere kugira ko mu buryo bwiramvuye kugira ngo abantu badukurikirana bashobore kubimenya mu buryo buzebwa n'umusesanguzi nongere kwikaze makino kiganiro ngo kugira ngo ushobore kuyagira ushobore gusesangurira ushobore gusigurira abadukurikirana ivyinshi mu byo navuze kandi mu ntangamarara. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Nkuko wabivuze ku munsi w'ejo niko gusa bavuze ko n'uyu munsi urimo ariko uyu munsi nta mirwano yahabereye hajya muri Nyangezi. Imirwano yabaye kuva ku munsi w'ejo mu gatondo iza guherana n'isaha 8 z'umuhingamo imirwano yasa n'ihagaze n'abandi b'amasasu rwari rukivuga nuvuga yuko yabaye imigwano ikomeye cyane ariko kandi yabaye n'umwanya muto no menyesha badukurikirana yuko izi nyeshamba za RDF zatakaje ingabo zitari nke hariho ubutumwa bukomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aho bavuga ko ngo abasirikare barenga 100 bizi nyeshamba za RDF bashoboye kwasiga ubuzima n'ukuri kubera yuko abawazalendo bagabye igitero bafise objectif ntabwo byari byabitero novuga byo gushaka kugaragaza ko bari muri ico kibanza cyangwa iki no bagabye ibitero bafise intumbero yo kurasa ziyanyeshamba za RDF no kurekipera ibigwanisho bari bafise niyo mpamvu intambara yejo yahuje inyeshamba za RDF hamwe n'abawazalendo nta basivile yahitanye kubera ko abawazalendo bari bapanze ingene bari guproteger abasivile même si bari babasabye la veille yuko batoja mu bikorwa byabo bya misi yose kandi batonana n'abana ku mashure bari bize izindi strategies zishoboka zingene bashobora gukingira abenegihugu intambara rero zabaye neza neza narayivuze mu gace bita Weza muri Murende hamwe na Businga nukuvuga cible byari ibirindiro by'inyeshamba za M23 reka boshi yamvugo y'abandi ngo barabakoreye ko kabisa ku rugero rwaho abarokotse ku masasu
bagiye kabisa bakunkumura amatwi bagiye bakunkumura amatwi abo wazalendo rero barishimye nk'isho mvugo bariyemeye kuba barashoboye kwivugana indiri ya zino nyeshamba za RDF muri kano gace muri buno buce byensi butatu bwo muri territoire ya Walungu. So akindi kintu uvuga bona journaliste nuko iyi territoire ya Walungu ni territoire imaze kugwamo ingabo zitari nke za M23. Hariho ukuntu abawazalendo baseda uduce niyo system bari barakoresha muri iyi minsi. Turazi yuko iyi Nyangezi, Nyantende, hano muri Kabare hajya hose muri territoire y'agency muri Kalehe abawazalendo baranyagara abawazalendo baruzuye hano. Iyo rero babonye inyeshamba za RDF zisa n'izije kugaba ibitero kenshi barazireka baca bibiro priya ntari ntambara kenshi babasige bakorera barabareka bakigira inyuma y'indwi imwe bagaruka bamesa za nyeshamba zose zagiye muri burya buki. Nibyo twabonye hano muri Nyangezi ngira ngo muribuka yuko twari twabatangaje ko Nyangezi isanzwe irimo ibice 100% abawazalendo mugabo yiweza Murende na Businga abawazalendo baratanze basa n'abari bahavuye kugira ngo zinyeshamba za RDF zihaze mugwa babandi ngo babazanire amakado y'ibigwanisho babikinire badafise hama noneho baraye banduye amakado babazaniye rero ku munsi w'ejo abawazalendo barivuganye inyeshamba za RDF zirenga 100 igiti gice bakomeretse nabo twashoboye kukimenya usibye gusa ko ubu bisigaye bitugora kwa twironka amafoto yabashoboye gukomereka yakugamba cyane kwasiga ubuzima ariko narashoboye kuronka joy foto yo wahoye ku rugamba ejo ariko kuvuga ngo turonka ifoto kumwe tubironka ubwo abawazalendo ntabwo bagikora bimwe bya kera nabo baramaze kumenya amategeko amwamwe y'urugamba cyane gose kwa Musanguzi dukundire dusimbire ngaha mu ba M23 hari kutumvikana hagati y'izingabo yaba basanzwe barongoye zino ngabo za M23 kumbure bashobora kufise byinshi biziko hari abantu benshi bakunya bayidusaba tubwire tubabwira amakimbirane yo bari hagati mu barongozi ba M23 niyo mwanya kugira ngo ushobore kubwira abadukurikirana bitari biki. Yes, bwana journaliste hariho ibintu abantu tumba kuza twitondera kuvuga ko yakushura gusanga bonye ndi kurivuguruza cyane gose. Ndibuka igihe President Paul Kagame yamazigiye adahari bitangazamakuru byinshi byaremeje bakanakubwira ko afise n'ivyemezo sindamusiga yuko yapfuye sivyo mugabo c'était pas vrai. Voilà que yasubiye kwa Parisa sivyo kandi twize twemeze ko yapfuye. So niki rero nikindi kintu bivuga gihambaye cyane gose tutotakaza ku mwanya sivyo d'abord kuraba ni bande bariko baratangaza yuko izi nyeshamba za M23 zifitanye zifise amakimbirane hagati yazo bavansa argument yuko Wiringoma ngo amazimisi atariko arabonekana hano hajya muri Goma sivyo nibyo bariko baravansa kandi kukaba nkako mu bikorwa biri biragaragara inyeshamba ziko zirakora muri Goma ntabwo ariko aragaragara. Ibi rero nivyo ibitangazamakuru bimwe biriko birafatirako mu kuvuga yuko zino nyeshamba zifitaniye amatati hagati yazo ariko kandi ibitangazamakuru biriko biratangaza inkuru ni bya bindi nyene bimwe byo hakurya ya Kanyaru. Je kenshi bene ibi ndabita yuko bari gusamaza abantu sivyo ibi ndabitwa yuko abari gusamaza abantu kugira ngo abantu kumbure bakuru umutima kubifisa akamaro baze kuyumvira kuri ibi bitaba bifise akamaro sivyo. Aha ndakubwira impamvu ndabivuga uko buriya Wiringoma nubwo yopfa M23 igoma ku ntego yayo cyane gose. Wiringoma ikibazo cyose yogira M23 iguma ari M23 ntabwo badohoka kurizima. So niyo mpamvu rero tutogomba gutakaza umwanya kuri bimwe n'ibindi kuba ngo Wiringoma arafunzwe
kubera ko yagambaniye uyu izinyeshamba za M23 kumva ko wanashaka bamwe n'abandi mu ndongozi za M23 abo bagambanye cyangwa bateko barakora uko bakagomba mugabo twaguma twumva M23 iga bitero twaguma twumva M23 hamwe n'ahandi nibaza ko ibyo ntabwo twabitebako cyane ahubwo ico mbana ukongera kuri Bona journaliste ni imvugo ziriko ziravugwa yuko iyi M23 mu biganiro by'Idoha yasabye yuko boyihereza imyaka 8 iriko irayobora Sud Kivu na Nord Kivu. Imyaka 8 gusa nivyo basabye. Ariko nkamwe abaserukira leta ya Kongo boramuka bavyemeye byoca bigaragara neza yuko bamaze kudandaza igihugu ca Kongo. Sivyo? Cyane no kumva majambo byoca bigaragaza neza yuko utwigoro abawazarendo bariko baragira utwigoro ababene gihugu ba Kongo bariko baragira kugira ngo barabe ko basubiza imazina y'ishamba za M23 amaraso y'abakongomani b'inzira karengane amaze guseseka kubera izinyeshamba za RDF na M23 bizoca bigaragara yuko bayagwije n'ubusa cyane wanashaka sinoreka no kwemeza yuko byogaragaza yuko nabo bari basanzwe babifise mu migambi uvuga nabo bo bari basanzwe bari mu mugambi wa balkanization rero nibaza yuko Kongo nubwo harimo injabyi irafise abagabo baci ubwenge n'abagore irafise abantu bazi icari cyo bwigenge bw'igihugu ari nayo mpamvu bariko banashigikira urugwaruka rw'abakongomani b'Iwazarendo kugira ngo bagire resistance kandi binakunde baze birukane zino nyeshamba mu bice bitandukanye bamaze kwigarura Bona wasana bwana Musisambo zikorana makuru cyo gushikiriza ariko imbere ko turangiza makuru yacu nkundiye dusimbire ku makuru ariko aravugwa ku vyabaye ku muyobozi w'ingabo canke chef d'état-major ciwewe yagirizwa ko yagombye gutembagaza ubutegetsi bwa Kisekedi cyangwa Fati Beto ubu abawazarendo akaba ari umunezero udasanzwe bafise kubona uwo mugabo w'ingabo atagitwara kumbone nawe bafise icyo bivuga ko kubijanye n'ifungwa y'uwo mu chef ndetse uvuge nk'inyungu abawazarendo bagiye kwigirira. Yes, bona journaliste novuga ko ahubwo Chirombo yari yaratevye cyane kuhindura uyu chef d'état-major kubera ko ni kenshi yaronka amaraporo y'amafuti uyu chef d'état-major karakora mugabo ntafatatorera sivyo agatorera ariko kandi guhindura chef d'état-major si coroshe niyo mpamvu twovuga yuko igihe cyari gikwiye ni kinyene kugira ngo uyu chef d'état-major wa Kongo ashigwe imbere y'ubutungane abazwe bimwe n'ibindi mu byo yariko aragira magingo aya yafashwe yagizwe yuko yagomba gutembagaza ubutegetsi ariko kandi abawazarendo bari bamaze igihe kitari gito bariko berekana amafuti y'uyu yahoze ari chef d'état-major aho banamagiriza yuko mbere leta yavotera ko abahereza amamunisio agasohoka mugabo ntashikire abawazarendo aho mbere wanashaka hanasohoka n'amaraporo yuko uyu nyine chef d'état-major ari nawe yadandaza uburere bumwe n'ubundi mu guhindagura giturumbuka abakomanda regionale cyangwa donc mu bice bitandukanye so niyo mpamvu bana journaliste muze kubwira abantu igihugu nimuje mucitanya nishira hamwe wapi nimuje mucitanya no association cyangwa no igihugu ntabwo ari umuntu arapfa akagenda kibagirana mu kanyisasi ushake uwe uri gihangange gute ushake bo warakoze amateka atagira uko angana urapfa abantu bakakwibagira wanashaka bakakubakira amamonima mugabe igihugu kiguma ari igihugu so niyo mpamvu nkunda kuvuga umuntu uzi ko igihugu cyakwizeye kikagushira ahantu hamwe n'ahandi
kikaguha amabanga ujejwe kora ibishoboka ukore neza amabanga ujejwe utunganirize igihugu erega ni bimwe nyakwigendera Perezida Nkurunziza yavuze ngo gupfa si bibi ikibi nuko ugenda kagirire we yakoresha imvugo ngo ni byiza yuko iyo umuntu apfuye passage yiwe iguma hamwe baguma bavuga ati wa muntu vraiment yari umugabo yadukoreye ibi n'ibindi so nk'ubu uyu chef d'état major ubagiye muri gereza cyane rwose cyacubahiro yari afise zangabo zose za FRDC zamuyoboka ubu se fini biraheze cyacubahiro kigiye ku wundi aribagiranye se fini aha agiye kuja imbere y'ubutungane kandi uyu bene ngira ngo yabonye muri 2015 hano wacu wasanga abajeneho bariko barabohwa n'abakaporali cyane rwose canke aba agent sivyo abajeneho bene abari nuko bimeze uyu ciwewe afunganywe n'abandi bajeneho plus de 24 ni 26 navuze abarenga 24 bazira iki kugambanira igihugu umve ngo rero n'amarongo menshi buriya ni mabi aziba amatwi amarongo menshi aziba amatwi ndahamya yuko mu bantu bari babayeho neza mu gihugu cya Kongo bari bafise amahirwe n'imiryango yabo le 26 généraux bafunzwe barimo cyane n'abantu bari gate muri Kongo kwa Perezida Chilombo umugabo kubera akamanyu k'ubutima gusa uyu Kabila yabahendesheje bagiye mu buroko kandi Kongo nta bujinga barashobora gusanga baciye umunyoro wo kubanyonga niyo mpamvu bana journaliste rero abawazarendo bariko baratamba batarika biyemera bavuga bati ubu noneho tungira ngo intambamye twakomeza guhura nazo zigiye kugabanuka kuko zimwe mu ntambamye abawazarendo bahura nazo nuko bataronka minisio zikwiye nuko bateguye n'ibitero banashaka FRDC kabibuza so kuba rero kumbure bashobora kuba babahaye ubundi umushefu d'etat major mushasha ashobora kuba yotahura runo rugambi ngene rumeze ni avantage cyane kuba wazarendo ndetse no ku gihugu ca Kongo en général. Merci beaucoup bana musasanguzi nizere yuko bashoboye kumvira byinshi ntangira kudamusinzira. So hariho ikindi kintu ngiye kurangiriza ko mbere yo konsize badukurikirana bona journaliste ku munsi wejo harakunze kuvugwa cyane yuko izi nyeshamba za RDF na M23 zakomeje gutakaza ibirindiro ku muvuduko udasanzwe haravuzwe ko hariho n'ibindi birindiro inyeshamba zataye zirahunga atani imigwano ihari atari intambara ihari bagiye kuraba basanga nigitigi cy'abasoda bari hagati ya 180 hamwe na 200 soldats rwande baratakaje ibirindiro barahunga so biboneke yuko iyi ntambara iriko irazana ibidasanzwe hano muri Kongo nubwo ibitangazamakuru byo mu Rwanda biteko ravugisha ukuri bibonekana yuko no mu muhari wa wizinyeshamba za RDF na M23 barafise ubwoba budasanzwe kuko nitwari duherutse kumva aho batibirindiro atamigone habari bakaburi kurengera sabawazendo babishe nibana barashe bonyine barivanyemo barazinga ibirago baragenda amakuru fise berekeza baja mu gihugu cy'u Buganda toujours kuko niho kumbure babona ko bashobora kuba bari comfortable so bivuze ngo rero urugamba rwahinduye isura kandi rero ndakwibutse ko urugamba rukomeye barugiye kurangira cyane rwose hariho urujijo rukomeye muri intambara iriko iraba muri Kongo bona journaliste aho bamwe baha amahirwe zinyeshamba za M23 abandi bakabona zinyeshamba za M23 ziri ku musozo nibaza yuko umwanya niwo mucamanza w'ukuri ntabwo twobiganira ko cyane rwose kumbe n'umwanya wagiye ariko umwanya wadukundira turaza kubigaruka ko tubisesangure neza twerekane
imbono yacu aho duhagaze. Asante sana bwana Musanga. Yes, kandi ndamushimire kandi nce nshimira n'abakurikiranye kino kiganiro, twizere yuko dushobora kongera no mu bindi biganiro cyane gose, kandi ndabashimiye, nizere ko tugera guhura mu bindi biganiro. Bye bye.